ubuzima bivanye naho uri canke naho uherereye hari ibintu ukora ugasanga wenyine ubwiwawe ntiwitahura hariho amajambo ukunda gukoresha abantu bakakubwira ngo rega we warakomeretse abantu bakakubwira ngo kubera ko ukunda kuvuga nabi nk'umuntu yakomeretse ugasanga ntiwitahura muri ino video ngira ndagufashe gutahura umuntu yakomeretse aba ameze gute ni gute wobivamwo ni gute womumenya kugira ngo umufashe. Welcome. Welcome to my YouTube channel. Kuku, hello yambi mwese muraho mumeze neza. Welcome again kuri YouTube channel yanje nawe. Kwe kunda kubicurika ngo yanje nawe. Can you please tell me why? Yanje nawe kuri Darna TV akaba ari ryambere uhashitse, please make sure you subscribe. Funda kuri kantu ko subscribinga hama nukuri ndakwinginze untera iteka ndagusavye muze murashira ko utujeme n'ama commentaire ku ma video muba muri ko murabona kubera ko birantera intege bikanyereka yuko ndafise ico ndiko ndakora ndafise ico ndiko ndabahereza. Rero nko mwabonye muri introduction umunsi tugomba tuvugane ku bikomere. Ibikomere vy'umutima ndakunda kubivuga yuko hari gihe bivanye n'ukungene umuntu yabayeho bivanye n'ukungene umuntu yifata kenshi biraba directed n'ibikomere umuntu aba yaragize mu buzima haba ari mu bwana canke ibikomere umuntu aba yarakuranye. Twese turi abantu bakuze bivanye n'ahantu bagiye uraca hariho abakomerekera mu bwana bakiri bato hari abakomereka bakuze mu ma relation hari abakomereka mu vyo wabarindiriye ko abandi babakorera hari abakomereka bivanye na entourage yabo. Rero no musugomba turabire hamwe mbega igikomere n'igiki ni ryari umuntu akomereka ni gute wofasha umuntu akwegereye yoba yarakomeretse ni gute ushobora kuba hafi umuntu afise ibikomere kandi ni gute ushobora kubona ibikorwa by'umuntu gatahura ati uyu muntu arafise igikomere nico gituma yitwara uko. Nkuko nako ndabibabwira ni kuri Darna TV, make sure please you subscribe kugira ngo ushobore gutahura neza kandi ndagusavye neza na neza iyi link muyirunka abantu mwaranyemereye agakado bantu mwe ko kuri anniversaire ko kunkuriza abantu 3,000 bazi 3000 kuri anniversaire yanje azana anniversaire ya Darna TV zo bikwije umwaka ndabizi benshi mwarambwiye waciye udutaratwe twarashavuye basi nibabembereze yayi mumbwire ngene ndababembereza basi donc mu mwaka twakoze amezi make mugabo mwaranyeretse urukundo, so we back ubu narabwiye yuko ngarutse njenje ndafitiye n'inkuru nziza cane gose apa kuri Darna TV hari ahantu hashira mugiye kwamamuza murambona misi yose munyifuza, so naho utagumye ngangura video gushika kumera nta uza kumenya. Reka twinjire neza tuvugane ukintu citwa igikomere. Urashaka kumva umuntu ngo urankomerekeje ubundi ngo wewe ngo warakomeretse ubundi nawe ngo wewe ngo ivyo nibikomere biriko birakuvugisha ari ugasanga umuntu amayiyumvira ati mbe igikomere ni iki. Igikomere ni sentiment ni emotion umuntu agira bivanye n'ikintu aciyemo canke ikintu bamukoreye canke ikintu bamuvuze canke ikintu camubayeko bikamutera gukomereka ku mutima. Ni igikomere kigoye kuvura kubera ko ni igikomere kitaboneka sico kimwe niyo igikomere ku mubiri kiboneka ushobora kwisiga umuti canke ibindi ugasanga biraheze, ariko igikomere cyo ku mutima biragoye ko umuntu atera gikira n'ikintu gifata n'ibintu bifata umwanya muremure kugira ngo umuntu ashobore gukira. Uno musi rero tugomba turabire hamwe mbega ibikomere vyo ku mutima bikunda gushika n'ivyahe ivyo bikomere bishika gute bishika ryari. Igikomere ca mbere tugira duhereko ni igikomere cyo gutabwa hoje banje kubanza gusaba ikigongwe. Ibi binagerageje kubishira mu kirundi kugira ndabivuge mugabo biri mu gifaransa urumva. Rero ahantu muze kubona niyenze nkavuga ico kintu mu kirundi kitari ico ndayikubiza mu gifaransa kugira mu gitahure hamuzi mu kirundi acafasha muri commentaire ambwira ati bakivuga gutyo. Rero tugomba tuyikomere ca hoje ni igikomere gishika kenshi iyo umuntu akiri muto ugasanga n'umwana abavyeyi biwe baramutaye ku buryo ubucange buriya ugasanga n'umuvyeyi yapfuye umwana akivuka ugasanga n'umuvyeyi umwana ntiyareze umwana wiwe kumva izishange ziriya swatura umupapa umwana yaravutse hama ukamuacha uramuhebera mama we waramurera abamerseri bateraho muri mubaho Imana irabakunda kandi Imana ibandanye bagirira neza ugasanga uwo mama ariranye uyo mwana wenyene umwana arakuze naho umwana atabikoreka canke atabikubwira uwo mwana arakura ico gikomere cyo gutabwa. Ushobora kuvuga ati none uwo mwana bimenya gute iyo absence ya papa we canke ya mama wiwe yumwe muri abo bavyeyi aba yakuze abona biramutera muri we akura yumva umengo arakomeretse muri biratera muri we yumva umengo nameze neza. Mbega kugira ngo umenye yuko umwana wafise ico gikomere canke umugenzi wafise ico gikomere ubimenyeshwa niki characteristic ngira mvuge ziri ku bantu bakomeretse bose si ikomere cyo gutabwa gusa canke ikindi ikomere cyari cyo cyose ariko abantu bose bakomeretse. Ubwa mbere na mbere kenshi abari ba bantu baba attention seeker mu kirundi vraiment nakibutse
na kibuze ariko bari wa muntu yamagerageza ivyo ashoboye byose kugira ngo abantu bamubone yamagerageza ivyo ashoboye byose kugira ngo abantu bamwiyumvire yamagerageza ivyo ashoboye byose kugira ngo abantu bamukunde yamakora n'ibirenze ivyo ugasanga nk'akarorero uri kuri social media waragerageje kuba umumenyesha makuru vyarase waragerageje kugira ngo abantu bagukunde vyarase ugaca utombora umunsi umwe uratutse umuntu abantu baragiye bigukundiye ugaca umengo nivyo ugumukora ugaca ugumutuka umuntu ugira n'abandi arico ca kabiri characteristique y'umuntu yakomeretse ni umuntu ahimbagwa n'umubabaro w'abandi ni umuntu ahimbagwa ariko aragirira abandi peu importe ico biza kumusaba mugabo bonye ko agirira n'abandi bimuha attention ugasanga n'umuntu abaye muri ubwo buzima bwo kubandanya agirira n'abantu gatatu n'abantu baba bigunze kenshi usanga ari abantu bashaka kugejana ahantu mbwa bugasanga yamashaka kuguma ari wenyene ni wa muntu ntakunda abantu ni wa muntu ntaryoherwa ari mu bandi bantu ni wa muntu nta mahoro agira ari mu bandi bantu yamayumva ari wenyene rero kenshi bigenda muri sense zibiri hariho abaca baryoherwa no kuba ari bonyene abandi nabo baca bashaka kuja mu bibanza vyoshise mu mwanya umwe ugasanga ugiye ngaha niyari ugiye hariya niyari ugiye hariya niyari ibintu vyose yumva ashaka kubibamwo ibintu vyose yumva ashaka kubikora kenshi ivyo biratumwa n'ibikomere umuntu aba yaragize komere chamira ko ndavuga cyo komere cahoje umuntu yo yagikuranye arakura ari wa muntu swat akura ari wa muntu arondera kwemerwa ku nguvu canke agakura ari wa muntu yanka abandi agakura ari wa muntu adashaka kumva ko ari mu bandi yigunge rero birashika ugasanga ico komere cyamaye ko kiri umwana icakabiri tugira tuvuge ikomere ca humiliation nayibuze mu kirundi ugasanga umuntu akiri muto canke akuze yarashikiwe n'ikintu kimumaramaza ico kintu agaca kigira identité yiwe ico kintu agaca kigira iciwe ico kintu agashaka gifata nkumengo nico kimwerekana uwari ico kintu agashaka gifata nkumengo nico kimubeshejeho ico kintu agifata nkumengo nico conyene gihari wewe nta uhari akiheba akita ugasanga no umuntu ubuzima bwiwe burangwa nico gikomere gishobora kuba ari viole yaragirwa akiri umwana ashobora kuba ari wa mwana mwakunda kuzomera wowe uri mugufi gusumba abandi wowe uri mubi wowe usuku ugasanga ico gikomere kiramubayemo kubera humiliation yamubayemo ishobora kuba ari physique canke humiliation émotionnelle ugasanga ni wa muntu yamari kuri defensive rero mwene uwo muntu yama misi yose ari ready kwishura umuntu yama misi yose ari ready kwereka uwo muntu ko ataheza afise ari wayifise yamari wa muntu yamabona umengo ujya wundi aragarutse kunshinyiza akamashaka ko amari ko arigwanira haba ari mu vyo avuga canke mu vyo akora yamari wa muntu yabona umengo jewe ni jewe nyene yamari ko ararondera inyishu mu kugirira nabi abandi ugasanga akarero gasanzwe ndakunda kubivuga hari umuntu ayivuza cyane atwenga je nakuze amabana bakomfisa amazuru manini komera zoom kumazuru no gushika naho je ntwenze ndiko ndavuga wasanga ameze ngo sindatahura urumva hama umunsi umwe ndamushimiye hari umutipe ariko arandira agacangira ngo dada ngura amazuru ngene ufise amazuru beza basha ndavyibuse numva no twenga naramuhaye ivyiwe naramutse ndambwira umubeshi rumwescro abantu bose barabizi ko je amazuru yanje atari meza abantu bose barabizi yuko amazuru yanje umva vyari vyaranteye complexe muri jewe ndavyemera yuko mfise amazuru nari mfise complexe zibiri indi complexe nari mfise uburebure nari mugufi by mean n'ubusi ndi muremure mugabo harageze nanu je ntambuka ndundika kugira nireka abantu ko ndabasumba kubera iki abantu bose bamenya zoma ngo henya ngufi ngo bamenye ngo wa mukobwa mugufi urumva wamenga ari abaye identité yiwanje so hariho amajambo kenshi tukunda kubwira abana bacu twe twabona umengo ni ibintu bisanzwe I mean ngo hurutwe gwiwe ngo hibinwa vyiwe ngo hibizuru ngo hurutwe ugasanga wewe ubona ko ari ibintu bisanzwe mugabo uwa mbere abivuze uwa kabiri abivuze uwa gatatu arabivuze agaca yumva yuko akumva nyene muri we yuko arafise ari humilié kubera partie du corps yiwe akumva nyene kumenga arasuzuguye kubera uko kungena asa kubera uko kungena ateye kubera uwo mutwe we canke kubera utwo tuguru twiwe canke kubera ayo maboko yiwe ugasanga wewe ubaza ko ari ibintu bisanzwe ugasanga biramukomerekeje agakura ari wa muntu ari convaincu yuko atari mwiza kubera ayo majambo mubwira agakura ari wa mwana yumva umengo ntashobora kuja mu bandi kubera ni mugufi ntaza kuboneka mu bandi agakura ari wa muntu umva ico kintu kikabawe bakaba umwe nico kintu baba mubwiye akiri umwana so turabe twese mbega amajambo dukoresha iyo turiko turavugisha abana bacu ameze gute amajambo dukoresha two turavuga n'abagenzi bacu ameze gute hari igihe tuzosanga abana bacu twarabateye ibikomere ku bintu tuba turiko turavuga hari igihe tuzosanga abana bacu twaratumye babaho bameze nabi kubera ibintu uba uriko urabakora canke ibintu uba uriko urababwira igikomere ca gatatu tugira tuvuge ni ikomere ca trahison ico ndagitebako cyane kuko benshi muri twebwe turakigendana vraiment turakigendana hari abagenzi bagutwayishije hariho umusheri uvuga ko bashobora kuba yaragutwayishije twese d'une manière ou d'une autre mu buzima turasanga twabaye trahi
reka ndabakaruriro gasanzwe ushobora kubana mu rukundo n'umuntu imyaka n'iyindi wowe ukumva nyene ati uyu n'uyu nyene nta wundi shaka niwe nta wundi nzorondera niwe nta wundi tuzokundana ukumva ko washitse ukumva ko unezerewe ukaza ubona umunsi umwe uwo mutipa ari namwe ati bijya je natwe twarigeze dukundana ufite je sinagukunze ugaca utangura wewe muntu ukoresha aya majambo ngira mvuga kurikira aha ku ntebe y'imbere baguha ikibanza wicaremwo iteka ni iryawe tuvugane gato ngo je nta mariage nzobwira ngo ivya mariage si ivy'iwanje ngo je ibintu vy'urukundo ngo je ntavyo nkunda ngo jewe ngo ibintu vy'urukundo ngo ntibindaba ngo nimukundane mwebwe ngo je nararusha n'urukundo aho ugasanga wewe umvume ngo nibisanzwe monami warakomerekejwe n'urya muhungu canke n'urya mukobwa yaguhevye ugasanga uri convaincu yuko wewe urukundo ntirushobora kukwegera alors que je arabona mambwira ngo je ndakunda urukundo hari kibazo kwanza mukunda kumbaza amin reka ndakibishure ngo dada ngo umaze guhebwa kabiri n'abana babiri basubira gukundana ndi mu rukundo nubu ndakundana none muranyica kubera iki basha narize gutahura ikibanza canje mu kintu kiba kiriko kiraba narize gutahura ikibanza canje muri relation ibiri kwiraba ndamenya iki nije nagikoze canke iki cari kugenda gutya n'ikindi gihe mbona ati iki naco nari guhinduramwo uyu muntu yategerezwa kumbe baca mu mutotegeza guhebana rero hari igihe ubataye ugasanga wari warizeye uwo muhungu wari warizeye uwo mukobwa wari warizeye uwo muntu muri relation ubona umengo nibwo buzima bwo umengo n'urukundo rwa vrai rero mumaze guhebana hari igihe ukomerekezwa nuko guhebana ugafata ama decision ari active cyangwa ugasanga uri wa muntu abagenzi mu bapartage ibintu ciyemwo urasangiza abagenzi bawe ivyawe hama umunsi umwe gaco bisanga ku karubanda ku mihanda mwibarabara vya bintu vyawe byose barabivuze urashobora kugira sentiment yuko bikaba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu bikaba kane ugacigerana uvuga ngo je nta bugenzi ngo nta bagenzi bw'abakobwa ni kuko ndakuvugga ngo abakobwa ngo nta bugenzi bagira je ndabafise tumaranye 25 ans d'amitié ndabafise tumaranye 15 ans d'amitié ndabafise tumaranye 17 ans d'amitié ndabafise tumaranye 6 ans d'amitié donc ubugenzi bw'abakobwa burabaho ahubwo wewe raba bagenzi ufise hari igihe uja mu bugenzi usanzwe ufite ico gikomere cahoje wakuranye urumva ugaca usanga muri ubwo bugenzi ntiwitaho uko bikwiriye ahubwo ni ukomeretsa abandi ahubwo ni wowe utrahisa abandi ugaca ushaka ko uri kurabishira ku bandi alors ni wewe ukomeretse birakenewe yuko nawe wenyene ugira iki uja kwivuza monami ibikomere shaka kuvuga ni bitatu rero gutumenya umuntu yakomeretse nabivuze ku makarakteristique ni wa muntu yamashavuzwa n'akantu gato hari akantu uvuze wa muntu amuvuga ngo ujya muntu ngo afise amakaprice ashobora kuba ibindi bikomere vyinshi ashobora kuba afise wewe utazi cyangwa ugasanga ni kimwe cihopese cyangwa ugasanga vyose arabifise ugasanga ni wa muntu akantu gatoyi shaka kugenda none abandi bo ntibampevye none bibaza ko je wonkanga je narakuranye na papa wanje je ndamuzi ugasanga n'abana bawe bagize ikintu bagukanga ngo none ngo bakubwiye ikintu ngo ni jewe ngo basa ntibabataye ugasanga mufise amajambo wibaza ko amajambo asanzwe mugabo monami warakomerekejwe urakomerewe kandi kenshi barabivuga yuko uwakomeretse nawe arakomeretsa abandi rero ikiganiro ndayigize uno musi kugira ngo ndakubwire iki raba abana bawe abagenzi bawe inshuti zawe mbega ntibakomeretse raba amajambo uvuga mbega si bikomere ubatera kubera nawe wakomeretse mbega wewe ubwiwawe ujya mwana wa muri kuratuka ingenasa ngo ingene gisanase niumva ko gifise igikomere ca trahison wagiriwe na se wiwe ugashaka gufata ubidevelope ubishira ku mwana wawe raba ujya muntu wa muri kurabona nkuko mengo ngo ujya ngo arondera ngo uje ngo sindamukunda ngo urukundo sugwi wanje ujya muhungu cyangwa ujya mukobwa yaguhevye twebwe ntitumuzi ntidukeneye kuriha ivyabaye hagati yayo so mbega ni gute umuntu yobigenza iyo wakomeretse mbega ni gute umuntu yobigenza wamenye yuko wakomeretse ibikomere vyose birakira. Let me tell you this, ibikomere vyose birakira iyo umuntu bishitse agakomereka birakunda yuko akira gute genda urondere umuterapeute genda urondere umpsychologue umuyagire ibibazo ufise umuyagire ingorane ufise ko reka ndababwira ikintu kimwe basha iyo ukomeretse la joie ila disparaître urashobora kubutwereka yuko uri umuntu uryohewe mugabo urabizi uri wenyene yuko ugumuri kurarira urabizi yuko naho utahonyoye inzoga zingana ngo tuzi ko waborewe zangora nibibazo wumva umengo uri umuntu wavumwe wumva umengo ntukunditse wumva umengo abantu bakwiye kugukunda wumva wiyagiriza muri wewe nivyo wenyene utazi yuko wakoze wumva muri wewe ufise umubabaro kandi utazi icumvako kenshi birava kubera ko ufise ibikomere muri wewe ndabasavye ndabingenza nukuri icara wiyumvire wisuzume kubera kenshi yukomeretse urakomeretsa abakwegereye kenshi yukomeretse uronona ubuzima bw'abandi kandi ubona umengo ni ibintu bisanzwe ubona umengo ni ibintu bisanzwe kwa muri kuravuga yuko udakunditse ubona umengo ni ibintu bisanzwe kwa muri kuravuga yuko jewe ndi mubi ndabizi ubona umengo ni ibintu bisanzwe kwa muri kuravuga ati bijyana birabisha nagenda n'undi yaragiye kubera watawe no uragwaye urakomerewe ndaguhamagaye please wivuze rondera ingene ushobora
kwivuza kugira ngo ushobore gukira ivyo bikomere vy'umutima ureke gukomeretsa abandi hama ubeho ubuzima buri free ubeho umeze neza. Thank you so much for watching this video. Akaba ari rya mbere nabivuze mu ntango, make sure you subscribe kubera ko hari andi ma video menshi cyane mugiye kuronka agiye kubafasha kubaho ubuzima bwiza kandi bwiyaguye. Hamuyisangiza ujya mugenzi wawe uzi yuko ashobora kuba yarakomeretse, ujya mugenzi wawe ubona yuko yoba agendana n'ibikomere kugira ngo nawe ashobore kubona yuko afise ikibazo, uko kenshi umuntu akomeretse ntavyamenya, ariko wewe urashobora kuba umubona comportement ziwe ugasanga ino video iramufashije, yishe no kuri statut ntabwo ushobora kuyibona link hama akashobora kuyirawa kandi ikamufasha. Thank you so much for watching gushika kumerezo. Imana ibahezagire nahagaruka. Ciao, bye bye.